enge akapplication kagufasha kwikorera ifoto neza cane kakazikora mu buryo buri professional nkakuja ko ku mashini aho application niko twobivuga. Ndakwereka ingene ushaka guhindura background ifoto ukayishaka ku gitambara cyose wifuza. Abantu benshi bama babinsaba. Ndakwereka ifoto ingene ushaka kuyiha inzobe ugakuramo ama blur. Ndakwereka ifoto ingene ukuramo ama highlights ugashiramo ama shadows. Buri kintu cyose ukagikora neza wifashije telefone yawe. Okay, stay with me until the end of this video kugira ngo atagira ikintu na kimwe kiza kwigira kigucika akajambo ku kandi step by step. Hanyuma ndagusaba ko abantu bakora subscribe kuri no channel yacu ya New Life Studio News. Unyaruke no muri Facebook ukubite like, hanyuma ukubite suivre, hanyuma tuyirandanize n'ikigo cyacu cy'uyu munsi. So uko biraza kugenda waza kuja muri Play Store, hanyuma uje hano nyine muri Play Store. Yes guys, hanyuma nyene ucusha hano turondeye ibintu n'abantu kuri aka kabo akahepfo, waza kuza wandika ijambo polish, hanyuma ucugaruka hano hepfo ukubite recherche. Aha tuyandikire polish byonyene, hanyuma turecherche polish. Ndabereka icyo cyo dutora. Ya murabona iPhoto editor. Ndabibutsa abantu telefone zitari mu cyongereza muza guca mutora ibindi bintu byinshi. Telefone yawe ishe mu cyongereza niho niyo wakora recherche waza kuyitora biri très facile. Right. Hanyuma turaza kwitereshaje nyene ino application twihereze. Je turabanye nk'ifoto tutereshaje ngaho indani. Tutoca turaba ifoto kanaka yewe muri telefone. Tuba twarafotoye reka turabe ko tuza kuyironka. Mukandazi ntayo twobura. Turabe ifoto tworonka amafoto dufise ngaha. Twebwe tuza kuraba ifoto tworonka ngaha nka passport. Nyazo ko rero tworohera gukora. Hanyuma ndabeka ingene nshaka kuyikora. Tuyihindure igitambara. Turabe nk'iyi foto iyi aba ariyo dukora tuyihindure igitambara. Okay, kambe tuyigire screenshot kugira tuze kuyishikirako. Right, turihereje. So tuja muri application yacu rero ya polish. Twinjire nkuko ndabeka ingene ikora. Yes, yeah. Aka kantu ndabibutsa neza ko abantu bakora ku mashini, abantu bakora mu studio photo, mu secretariat biroroha nka tuya dufoto bakurungiye kuri WhatsApp. Wazi kudashaka kutuloadinga muri Photoshop utabanje kudushisha muri Forma Factory, mugabo wifite kano application ni automatic. Hanyuma ucuca hano handitse add kuri iki kintu cha plus ugashamo agafoto add, hanyuma ukayiha uruhusha allow. Yes, urabona ucuja muri telefone bakakwereka amafoto yose ufite muri telefone uko abangana kwa kugiye gutandukanye yose bakayakwereka. Right, amafoto yose ufite muri telefone baca bayakwereka. Okay, twebwe reka turabire ya yindi twagira ino hejuru turayishondako. Kikijira afshona kuri kano gakuruwa ni BPBC baba bacishijemo. Hanyuma yandabasigurire karimo ibintu byinshi, handabasigurire ibintu bike bishoboka. Turabe ijambo kurindi aka kambere bakita gucroppinga. Uraza ukayikata ari nka passport ugafyonzeko. Uraza ukabikora fresh comme ça uku. Hanyuma tuje ngaha kuri collect. Aha kuri collect ashaka kuhafyonda ukayigorora bivanye n'ingene ubona telefone yawe imeze. Kanduza umuco neza kugira ngo biboneke. Ashaka kuza ukavuga uti telefone ndayigorore, ifoto ndayigorore bivanye n'ingene ushaka ko bigenda. Wazi ko igorora ufatiye kwa tuno turongo tubiri ukaba ingene bimeze. Sawa, umaze gusanga ari sawa hariya hejuru hari akantu kaka V ino hejuru wazi ukagafyondako nkuko. Hanyuma ivyo bihejeje uraza hano handitse effect ngaha ugafyondako nkuko. Hanyuma aha tushaka kwa mu buryo bwinshi, hari ibintu byinshi ushaka urafuta. Gusa reka ndabe ku buryo bworoshe ucuca kuri kano ka drip aha hirya kagafyondako nkuko. Urabona neza igitambara kica kiza par defaut ica yikata. Ushaka kuza nkuko ugashaka igitambara ukunda aya n'amabara atandukanye
we biravana n'iryo ukunda, n'amabara agiye atandukanye ushirako bivanye n'iryo ubona umenga riraza kubera. Urabona ko ifoto ica yikata automatique, ukavuga uti jewe igitambara nkunda ni iki bivanye n'ico ubona cobera n'uwo muntu. Kurumva nk'uwo yambaye ibintu vy'ubururu ntiwoca ushirako ic'ubururu nyene, ngira murabibona ko ari shoot. Okay guys, kadushireko nk'iki nk'akarorero, tuca tugaruka hano hejuru tugafyonda kuri V, right. Hanyuma ibi biheze turashobora kuza hano kuri adjust ngaha tukayikora isura nayo, tugakora isura. Turashobora kuza, hari ubuntu bwinshi butandukanye, hariho amasaturation, hariho amashadow, hariho ama-highlight. Aha nyene urumva neza ko ari bimwe vyo muri Photoshop, canke ku ba beginner reka ibi vy'ama-highlight, amashadow, ibintu vy'amasaturation, amasharpen, ibi vy'ama-contrast na brightness tube tuvyihojeje biragoye. Ndabereka akakimpera ka hue donc curve, kuko aha murabona amatenti yose ariyo, impuzu ukazihindurira amabara, hari ibintu vyinshi ugafadinga. Reka kubera turi aba beginner mbere si iyi curve tube turakoreye kuri ano makurere aya ari simple. Iyi ya mbere yera twaselectionnemo, uba ugomba kuyiha umuco nyene usanzwe. Ushaka kuvuga ati iyi foto ifise umuco mwinshi ukamera nk'uwugabanya, urayibona, canke ukawuduza. Aha rero ndabibutsa ko ari umuco wo kw'ifoto yose. Okay, ukavuga uti ngejeje aha, hanyuma ukaca uza kuri aka ka rouge nako ukaca uza ngaha nk'uko. Hanyuma umaze kuhashika urashobora kuza ukavuga uti ngomba ndamucange n'aka rouge. Urabona neza yuko agafoto kaba gafise akayobe, urabona ko kaba gafise akayobe, urabona nk'inzobe nshaka yose ndayikuramo. Aha rero uraduga komsa ugashiramo akayobe ukavuga uti ndamugejeje ngaha bivanye n'ingene ubona asa. Yes guys, hanyuma ukaza ari nk'amavere menshi ukayakuramwo canke ukayashiramwo, biravana sawa. Ibi bihejeje ukaza kuri kano kaviko ngaha hepfo ugafyonda ati ndavyapiritse. Yes guys, hanyuma kana kantu kibanze ano k'ifoto ari sawa oje, ukuvuga ubutaha ndabona noza nkabatamwo ibi vy'ama brightness, contrast, ama highlight, ibindi vyose ama shadows nkabeka ino bivangavanga. Okay, so guys, uca wemeza hano hejuru. Hariho ubuntu bwinshi ushaka, uraza ukandika ukarimovinga, ari nk'akantu kanaka ubonye k'akadefo kuri remove. Aha dufate nkajya ku mpuzu hariko logo, dufate nk'aka kantu katugomba tugakure ngenda bibereke. Ucuza ngaha kuri remove, hama ukacuza kuri OK. Sorry, kino publicité tugikuremo. Sorry guys. Sorry, reka kino publicité tugikuremo. Okay, muze kuraba nze kurimovinga ka kantu, murabona neza yuko kamaze kuvako. Uraza ugafyondako nyene. Nk'ubu hariho agacafu ino ruguru, ino urabona hariho akantu k'agacafu ino, uze kuraba ndakarimovinge. Yes, kahejeje kuvako. N'icigwa c'ubwenge rero ndibaza murabibona. Uwagikunze wese nafyonde subscribe kuri na channel yacu New Life Studio Bugenzi nyene channel ibaha ibonga no kuri telefone, hanyuma tubandanye twimererwa neza. Thank you for watching this interesting video. Ndabibutsa yuko hanyuma ntiturayiheza, ucuza hano hejuru ukacushenda hano kuri save, ukayaregistra muri stockage. Kandi ibereke muri gallery yamaze kwishikiramwo, yamaze gushika muri gallery. Ifoto ndibaza before, ndabereke before ni before, ndabereke after. Yes guys, bakameze neza. Yes guys, hanyuma wifuza kugura telefone ya Android smartphone igezweho by'ubwenyuzi, urashaka kuturondera tukakugezaho telefone y'ubwoko bwose wifuza, aho uri hose dukora delivery. Hanyuma kandi nanone wifuza kugurura konti ya 1xbet iri professional, iguha bonus dolendi na bonus do vendredi, ni code promo Sakabaganwa.
ikibazo cyose ugira wakoresheje ino code promo Sakabagano turagikurikirana nk'abahanga nyine nk'abatekinisiye, nta kibazo na kimwe ushobora kugira. Okay, thank you for watching this interesting video, hanyuma mukomeze kudushikira. Ciao ciao.